tugomba kuba igihugu cifashe cigaba kikigaburira mu mwaka wa 2040, tukagomba kuba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 canke imbere yaho. Muri iki gisata rero kijanye n'ivy'inyubako, aha mu Burundi rero vyagaragaye yuko mu Burundi abantu baba mu bisagara batararenga ibice 14%. Kugira ngo dushike kuri iri hangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, twihaye ihangiro ry'uko ababa mu Burundi igitigiri c'abo baba mu bisagara coba gishitse ku bice 40%. Kuvuga abarundi batari munsi y'imiliyoni 5. Turi ku miliyoni n'ibihumbi amajana ndwi hafi, tugomba kuja ku miliyoni 5. Ni kuvuga ko dutegerezwa kuzana abarundi canke aba mu Burundi imiliyoni 3 n'ibihumbi amajana 3 bakaja mu bisagara. Mu bisagara kubera iki? Mu bisagara biroroshe kuronka umuyaga nkuba, biroroshe guhaba abahatuye, abahaba amazi, ubuhinga bwa none, amashure, amavuriro, amabarabara. Ivyo navyo nivyo biranga ibihugu biteye imbere. Izo rero miliyoni 3 n'ibihumbi amajana 3 kugira ngo baje mu bisagara muri iyo myaka 16 iri imbere, bisigura yuko n'imiburiburi ku mwaka twokubaka amazu mashasha mu bisagara atari munsi y'ibihumbi 33. Kandi tuvyumve neza, tuvuze ibisagara ntituvuze Bujumbura na Gitega gusa. Turavuga Ngozi, turavuga Bururi, turavuga Rumonge, turavuga imigwa mikuru y'intara dufise ubu, imigwa mikuru y'amakomine, y'amazone, no mu bisagara twita ama village. Hapfa kuba ari ahantu abantu bashobora kuba baba hamwe bikoroha kugira ngo baronke ivyankenerwa bakeneye mu buzima bwabo. Kubaka rero amazu nk'ayo si igikorwa gitoya. Nagomba tuvugane ingene abarundi canke aba mu Burundi bahora bitunganya mu kuronka uburaro. Duce turaba akarusho uyu mugambi uzanye kugira ngo nimba hahora haba gutama ubu hazobe koroherwa. Ubwa mbere, aha mu kiyaya c'Ibujumbura hari harafashwe ingingo yuko atama parcelle mashasha yosubira gutegurwa. Kubera iki? Kubera tubona yuko isi ndimwa twariko turayimara. Ico nibaza ko atamurundi aciye ubwenge yovuga ko iyo itari ingingo nziza. Turazi yuko abantu benshi bari barisukiriye kugura amaparcelle mu nkengera. Urumva waraguze ahantu uzingo naho uzokubaka, bagaca bakubwira ko araho uzorima. Birumvikana ko birababaje kuko urumva agaciro karagabanutse, karakorotse. Mugabo ujerwe gutunganiriza igihugu ukabireka uko, nibaza kujya bavuga mu Gifaransa ati l'histoire yo kubaza ico wamaze. Rero turavye ingene abantu bahangayika kugura ibibanza vyo kubaka, hari ibice bimwe bimwe kugira ngo uronke are imwe bari bageze ku miliyoni 20, ahandi 25. Ibintu nk'ivyo rero vyari vyaratwaye, nuvuga nti byari vyaradutwaye umutwe n'umutima twese nk'ababa muri iki gihugu, kuko wamengo nibwo rudandazwa rugezweho, rwo rudandazwa rwatuma abantu baboneka nk'abantu batunze. Mugabo murabona ibindi bisata by'igihugu, uburimyi, ubworozi, amahinguriro, bica bibura amafaranga. Hanyuma ikindi naco, mbega iyo wubatse inzu y'ivyumba 6, wubatse inzu y'ivyumba 6, ukaba ufise abana 6 canke nsinzi, inyuma y'imyaka 10 bose bakagenda iyo bategerezwa kuja, ugaca usanga ivyumba 4, ivyumba bingahe biraho. Ni kuvuga hajya n'amafaranga uba waricaritse. Kandi murabona amakaro agurwa amadolari, amabati n'amadolari, irangi n'amadolari, ibintu byose. Ni kuvuga amadolari menshi y'iki gihugu, amwe mu madolari muri iki gihugu ari mu mpome z'amazu twubatse. Ugasanga uri kurarura ku nzu ibikoresho hafi byose byabonetse ari uko amadolari abanje kugira gute gusohoka, agaca azajya mu ruhome akiberaho.
biratandukanye n'uwaguze imashini yo guhingura amatomate, yo guhingura amakirida, yo guhingura ibirato, yo guhingura ibiki, biratandukanye kuko urumva ayo mafaranga mu by'ukuri n'amafaranga tuje kwicarika. Iki kintu turiko turavuga ni ikintu gihanze abantu benshi. Umukozi wa leta agatangura akazi akazorinda asezererwa mu kazi aja mu zabukuru adashoboye no kuronka n'icyumba kimwe, yovuga ati ndasigiye abana. Ibindi bihugu ngene vyabikoze barabitunganije neza ku buryo umushahara canke umwimbu umukozi aronka mu kazi wose udacuherera mu mazu, bagashiraho uburyo amabanki ashobora gutanga ingurane zirihwa mu gihe kirekire, zirihwa batarisha amafaranga y'amatodentere maremare, kugira ngo noneho ikindi gice c'umushahara kije mu bindi bikorwa. Umuntu ashobore kwigisha abana, umuntu ashobore kurima, umuntu ashobore guhingura, umuntu ashobore kugira amaserivisi n'ibindi. Aho niho twari turi. Ubu rero tuvuga tuti mbega icyo korosha ibintu ni iki? Ubwa mbere tubanze twereka abantu yuko tobandanya urondera parcelle yo kubaka ngo urihe miliyoni 50, urihe miliyoni 100, ari zitatu, ari zibiri. Ibyo ntibikunda. Ubu rero nka leta cyo turondera ibibanza izi nyubakwa zishobora kujamwo, bikaba ibibanza bibamwo abantu benshi, bamaze kuba benshi biba ari ibibanza bizimbutse. Ubwa mbere yo urumva wewe wahora wimenya n'agaparasere kawe mu Itenga, n'agaparasere kawe mu Ruziba, n'agaparasere kawe mu Gatunguru, mugabo ubu uragiye kuronka ahantu ndabivuge nti nk'amahera worishe parasere agiye kugabanuka nk'inshuro zitanu, kuko nimba twubatse inzu zitanu zigerekeranye kuri zahare zine, hasi zahare ziguma ari zazindi, aho batanu baca basangira amahera yo gutunganya ibyo bibanza, frais de viabilisation, ako nakunguko. Aha rero nuwovuga ko leta igiza kigoro mu kubaka ayo mazu ntiyo bayihenze, kuko tubiretse yarimwe ubwo muyigura miliyoni 25, mugabo dukoze uyu mugambi arimwe uca usanga uyiguze 2.5, naho nyene kubera hari abandi mu bana ugasanga uyiguze ca gatanu ca 2.5, uvuye kuri miliyoni 25 uje kuriha ibihumbi 500. Nibaza ko tuvugishije ukuri ico ari ikintu gikomeye cyane kizotuma kuronka ibibanza byo kubakamwo ubwavyo bizimbuka. Icya kabiri, kubaka aya mazu tukayubaka abantu baronse intumbero, abashaka kuja hamwe bakaja hamwe, ni bimwe bita mu Gifaransa les économies d'échelle. Uno munsi ushaka kubaka inzu yawe, urondera ibeni yawe, urondera umufundi wawe, urondera abakozi bawe, urondera utuntu twose twawe, ubigukurikiranira wawe. Ariko ngaha turashobora kuba dufise chantier imwe igakurikiranwa, chantier imwe y'amazu 100 igakurikiranwa n'abahinga tuvuge nka 5. Dukoreye hamwe rero harabaho kugabanuka kw'ibiciro. Hari ibibanza tugiye gutanguriramwo kubaka uyu mugambi, mwarabikurikiranye, quartier za Sokartier, Kizingwe n'ahandi. Aho birumvikana hariho amakartier yarasanzweho usanga hari abantu batari bwaheze kubaka. Twavuze tuti abo bantu bose imbere yo kubaka banzu twereke ko waronse iki uruhusha, kugira ngo aho bishoboka hose tubagira inama ijanye n'inyubakwa z'uyu mugambi, aho bishoboka hose. Ariko ntituza gusambura amazu ariko arubakwa canke yubatse. Mugabo hariho ubuce bumwe ndabivuze ndanguruye nk'aka gace ka Sokartier, murazi mwese inzu ziriyo, haziya nzu zose ziri hajya tuzozikuraho. N'ayandi makartier mushobora kubona ntigunokirwa na dondagura ngaha bizogaragara yuko yogirira akamaro igihugu mu gihe atunganijwe gushasha, tuzogenda tubikora, tuje inama na bene amaparcelle nk'igihugu tubaha intumbero ku buryo twese dushika kuri ya shusho twifuza nk'igihugu. Kugira twubake izo nzu dutegerezwa kubanza tukabona mbega iyo banki iduhaye ayo mahera iyaduhaye kuri taux d'intérêt angahe.
twebwe twavuze ko tuzobikora ku buryo dukoresha ibikoresho kavukire vya mu gihugu vyinshi bibaho bishoboka kugira ngo tugabanye ukwisunga amahera mvamakungu, réduire la dépendance au dollar. Ivyo tuzobikora nico gituma nk'ubu nk'aba bantu biyandikishije tuzoraba mbega nk'abashika 1000 bahisemwe inzu zo mu rugero uruhe. Abati twebwe duhinzu zuru rugero turafise uburyo bwo kuzoziriha mu myaka 10 ngibi cyatububakira. Hariho n'abashobora kuzofata inzu zo muri urwo rugero bakavuga bati je rero mugabo indani wanje muri saro ngomba kabijya uwo ni tuzomwankira. Mugabo inyuma ngene zizoba zisa bose zizoba zisa kumwe. Ntaho tuzokwemera ko asiga amarangi adasa n'abantu inyuma ico gisagara zovuga kuti gisagara gisuku mugabo indani ushaka gushiramwe ibi n'ibindi tuzokureka. Urumva naho ibiciro bigize gute birahindutse bivanye n'ico umuntu ashaka. Rero je nibaza yuko iyo bija hose twamaze kugabanya amafaranga mwahora mutanga kuri parcelle, twamaze kubikorera hamwe kugira ngo duce dukora ibikoresho bizimbutse, duce tujya muri izine tugaca tugurira amafera beto n'ibindi, twamaze kubaka izigerekeranye kugira ngo abantu benshi bari mu kibanza gitoya, twamaze kuvugana n'amabanki kugira ngo aya mato d'intérêt abantu bahora bariha agabanuke. Urumva ko tuzokubaka amazu azokoye gukira beneyo kandi azoba ari ku giciro kiri hasi yico umuntu yahora atanga mu kwiyubakira wenyene, mu kwigurira ikibanza cyo kubaka wenyene, mu kwirondera bamwubakira wenyene. Tubikoreye hamwe ibyo ari byo byose hazoba akunguko. Turibaza yuko irici ritazohera atakintu mubonye. N'imiburi buri gutegura ibibanza vya mbere tugiye gukoreramwo uyu mugambi.